burya igihugu n'umuryango. Kimba umushikawe afise ikintu mufashe. Kimba murumunawe afise ikintu ariko arakora mufashe. Abavyeyi ni nk'umuperezida. Iyo bafise ibintu aho ngingo bagomba ko abantu bakurikirana aho kurikiza zigireko, kubera vyose vyubaka twese. Rero nico gituma mvuga ngo ati nibi bipotage. Gikuru ni gutahura yuko iterambere ridukomeza nk'umuryango. Ati ndagarutse muri wa mwakeye, karibu kuri channel Dieudonné ND, akazina banyitwa Nijimbere Dieudonné. Uri mushasha ntubagire kugira like, subscribe, share. Ino munsi ndanezerewe, ino munsi meze neza, ndizere nawe kunezerewe kandi umeze neza kubera no munsi wo gushima. Yaba ibintu ufise, ibintu ndibaza usanga umaze kubimenya kubera iyo titre ndanditse aho kubera iyo thumbnail. Mugani kugira ubimenye neza ni kuraba video guhera ku mwanzo gushika ku mwisho, ntugire skip, kubera ugize skip usanga wahomvye byinshi kandi nanje singomba guhomba byinshi kubera turabagenzi. Umugenzi afashe uwundi, urumva ni vyiza cyane. Wandika ni muri comment uko nuko, kubera iyi video ni nk'inyishu y'ivideo ndakoze ndiko ndarondera aho ndoshobora kugura One African Investment Fund ama shares. Ndagiye ku ma bank biranka, vyarakunze. Urumva ino munsi ndi excited kugira nawe ndakubwira ngene vyagenze, ndakubwira iyo story. Kandi hari abantu benshi bashoboye gucommentinga barambwira uburyo ndihenzemwo, uburyo shobora kubigenza, uburyo uko nuko. Nanje ndagize okay, ndabikwirikiza, ndabigenza uko ibintu bica bimera bien. Rero no munsi ngiye kubabwira ingene ndabigenjeje kubera mwafashije, ingene vyagenze, ingene ubu umvuga ngo ati nawe urashobora kugura umutahe biri easy, biroroshe. Ego rero intanguriro yavyo ugomba kumenya intanguriro yavyo. Je ndovuga ngo ati ndarihenze mu buryo bwanje, ndovuga ngo ati kubera wire transfer, ingene ushobora kugura iyo mitahe ukoresha wire transfer ugiye kuri bank, ni ibintu je ntari menyereye gukora. Aho ngenda kuri bank bakandungikira amahera ahantu bakarinda kuyakura mu bank uko nuko. Ego hariho ama Western Union mugari bitandukanye na wire transfer, kubera ndasanze ingene ndariko ndavuga ivyo ngomba bonkorera, wasanga ari ibintu ngira bo shobora gukora mugani ntibabitahure mu buryo ndiko ndabibabwira. Hanyuma bakibaza ngo ati burya hari umuntu agomba kuntwara amafaranga yanje, nta mafaranga mfise, mugani hari umuntu agomba kuntwara amahera. Rero nico gituma usanga ama bank amwe atashobora kubigira. Mugani ico ndakubwira umenye ni kubera ama bank arabikora, mugani ni bank uba wewe urimwo ishobora kubikora. Iyo bank urimwo kubera ibifise account yawe ya bank account, urumva biroroshe kugira bavanamo amahera bayarungika kuri iyo bank ya au kwico kigega cha One African Investment uko nuko. Rero ndarasubiye ngenza nkuko muri comment abantu beza banyishuye bamfashije, ndagenda bigenda neza. Nanje ngomba ko bikora bikoroheye. Ego ubwa mbere na mbere uko bimeze, urumva umanza kuba uri ready, umanza kumenya none jewe ngiye kugura imitahe ingana gute. Sinovuga ngo ati ndaguze imitahe myinshi aho imitahe mike, mugani ndaraguze imitahe. Buryo umurundi we wese ahaherereye hose afise ishimo ryo kuba umurundi, agomba ko uburundi butera imbere, ateze imbere umurundi, igihugu uko nuko. Nta bundi buryo naha. Genda ugure uwo mutahe, investing mu buzima bwawe, maze n'igihugu cawe, maze n'iterambere ryawe ugire ishimo. Sinzi ngene ndabivuga vyose. Ugiye kuri oneafricaninvestment.com urashobora kubona steps. Byanditse ngura buying a share, ukacufata igiform ukacuzuza, hanyuma ukacukirungika kuri oneafricaninvestment.info@gmail.com kugira bashobore kubibona, hanyuma basinye ko bemeza yuko waguze au babonye amahera yawe. Byose biri kuri One African Investment. Urashobora kuronka ikintu uza mu Congereza, mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Gishinwa ndiko ndabesha. Ego urumva ni ibintu vyiza. Rero igipapuro ngaho mfise iki nico ndujuje. Igipapuro nico ndujuje, hinga cyo ndakibereka ngaho kuri screen, nico ndujuje.
ubwa mbere ndamanje kugenda kugura umutahe rero ugenda ku banki yawe ugenda ku banki ukababwira ngo ati jewe ngomba kugira wire transfer rero iyo wire transfer ucubaha ijya swift code naho ni banki aho iyo mitahe iri ukababwira amahera ugiye kurungika mugani wire transfer barakeneye yuko ubabwira reason impamvu aya mahera uyarungishe ivyo bintu byaransubizeyo kabiri kubera je ndaragize ubwoba kubera ntakubesha ndaragize ubwoba kubera sinzi ko vyemerewe ko umuntu ashobora kugura imitahe mu kindi gihugu aho bitemerewe rero ngaho vyaciye bintera ubwoba bambwira ngo ati ingaruke ukunuko nkagira amakenga nkavuga none ko bambwira ngo ibiki n'ibiki kandi ari ibintu byo kurungika amahera ukunuko bikaba biheze ni kubera iki mugani ni banki bigomba nyene kugukingira ego kugira bamenye yuko aya mahera niyo yagenda aze kuba agiye ahantu ugomba ko ashika kubera niyo yagenda ntibashobora kuyagarura au kuyakora kurumva bagiye rero iyo banki irashobora kukubaza impamvu uyarungice rero iyo mpamvu urashobora kubaha reason ukababwira uko nuko hanyuma bikagenda neza je ndababwiye impamvu bavuga impamvu ntikwiye nca ndabaha urupapuro nyene rwa investment fund one African investment fund investor of commitment form baragwakira bararushira muri system ndumva baremeye ngana naho nyene ntibambwiye ko bemeye gusa bambwiye bizotwara umwanya kugira bemere muganda asanze baremeye step ya kabiri ukora ni gufata iyi form yaba ari mu Gifaransa yaba ari mu Congereza yaba ari mu Kirundi ukayuzuza yose impapuro zibiri gusa urumva ni impapuro zikenya kandi zitagoye kuzuza imwe zibiri wujuje izina ryawe akazi aho yaba ari business ukonuko address yawe namba zawe na ID yawe ugasinya maze na function n'ivyo ukora mugani nganda sanje je ndanditse ico nkora mugani baca bashiraho shareholder ngira bagomba kumenya function ni kuba nyene shareholder urumva hanyuma ukacurungika n'intuzenya na receipt papuro cerekana yuko warungice ajya mahera niki papuro cerekana yuko wagiye kuri bank urarungika ayo mahera hanyuma baraguha receipt yuko ayo mahera bayarungice ego rero urumva niki urakirungikana kuri oneafricaninvestment.info@gmail.com ntihenze ndaza kwandika ngaho mu bibone neza hanyuma ukacurungikana ni ifoto yawe ya ID arabarungika ama passport ugomba je narungice ID nico kimwe kubera byose byanditse ko izina ryawe address urumva ni akaranga muntu yawe basically ni karanga muntu nyene n'ubundi karanga muntu hanyuma ukacubirungika rero birungice urindiriye barakwemeza je baranyemeje ngo ati wakoze ibintu byawe babibonye mugani ntibampaye inyishu naco niki gipapuro kiri ngaha gisinye cerekana yuko babonye ayo mahera kandi n'imitahe ndaguze bayibonye umuntu uzenya mu decision manager nyene ajeje kuraba ayo mahera yinjira uko nuko akemeza ayo mahera yayabonye mu marundi au madolari umusi uko nuko agaca asinya rero asinya bakaca baguhana stamp ngaha ndayifise gusa sinzi kushobora kuyibona stamp ndayifise ivyumvikana ibintu bimeze neza je nari ndibaza bazoguhanga igicertificate uko nuko cerekana yuko ufise imitahe hanyuma ugiye ukerekana ico kintu uzenya ibintu bikagenda fresh batarenze kukubaza ibiki n'ibiki birebire umenga nta nuko waguze umutahe kandi warawuguze mugabo ndibaza niki gisinywe aho kiriko n'intuze ni stamp ikidodo naco nyero bashobora gutwara ukavuga ngo ati jenje kuraba imitahe yanje niyi eheraba bakaca babona imitahe yawe uko nuko rero ubu umunyamutahe kandi ndifuza yuko nawe woba umunyamutahe wa investment wo gufundinga Buja City Plaza maze n'ibindi bintu bazoza barakora kubera n'ibintu vyinshi iterambere ry'u Burundi iterambere ku Murundi kandi ngomba yuko ufise ishimo wogira ishimo kagerekana ni kubera ko abantu benshi bagira ishimo mugani ntibagerekana ni ikintu gitangaje ufise ishimo kuba umurundi ni kwerekana iryo shimo ego urumva
ni ibintu bitagoye kweri, ama step make. Ufise email, ukaba ufise computer, ugenda kuri bank ukababwira ko ugomba urungike wire transfer, ukabaha swift code, hanyuma bakaguha receipt yerekana yuko warungitse ayo mahera. Ukaza ukagenda kuri bibliothèque udafise intuzenye computer au ama machine ashobora guhindura ibipapuro akabishira muri digital uko nuko, hanyuma ukabishira muri digital. Mugani wamaje kuzuza ibipapuro basaba ngaha, commitment form, na receipt na ID yawe hamwe, nivyo nyene. Hanyuma ukacurungika barakwishura n'ingoga na n'ingoga, hanyuma bakurungika urwo rupapuro rusinye, uba wemejwe kandi baba babibonye ivyawe, aho buri bien, ibikorwa bikazogenda neza kubera bizogenda neza. Ego urumva umuntu wese afise uburyo agomba kuinvestinga, agomba gukora, agakorana n'abarundi, urumva n'ibintu vyiza yoshobora gukora. Ego yaba mfise naje amahera burya ndare gushiramwo ibihumbi 10 nka Siyoni, mugane ntayo mfise, urumva ca ngenda ku rugero rwanje. Re nawe ntugende ku rwego udashoboye kugerako, aho udashoboye gukora, guma ku rwego rwawe, ukora ivyo ushoboye kubera vyose birahindura, vyose birakora. Ego akavideo karaka ndakwibutsa kugira subscribe, like, share, urungikire mugenza kugira nawe nyene ashobore kuinvestinga mu gihugu ciwe, kubera urazi kafise ishimo. Murungikire nawe nyene abikore kandi usanga yo bikoze. Ego tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.